I don't want peace. I want problems always. Hello guys, hello. Uno munsi nari kuri Air New Zealand, murabona office yabo, ibiro vyabo Air New Zealand hariya. Ni kompanyi y'indege nkuru yo muri Nouvelle-Zélande, baranyuguriye igeti ngaha andengane. Thank you. Nari naje harakana nanje gukora ngaha ku mu biro vya Air New Zealand, nico tumunambaye agashati keza, agapira keza. Bo, narishatse ko negere hafi yo kuri Aéroport ikivugo c'indege, ndabereke ikivugo c'indege ukuntu usanga novuga ata mutekano uhari, nta bantu baba sécurité baba polisi, inkoho usanga zihari. Ndi simperutse kuri Aéroport y'Ibujumbura, mugaba nka Aéroport zo muri Kenya, Aéroport nibaza no muri Philippines naho habonye umutekano ukomeye cyane, usanga hari abasécurité canke abapolisi bafise inkoho. Ivyo vyerekana mu bisanzwe igihugu kirimo umutekano mukeyi. Igihugu kirimo umutekano uhagije, nta bintu vy'amakoho usangamwo. Ikindi usanga accès novuga iri facile kuhashika biroroshe. Alors intention ico shaka gukora, ngomba ngene ndabe ko nshobora kuronka ahantu mparika nce ntambuka ninjire muri Aéroport, ndabereke ukuntu ushobora kushika kuri Aéroport ata muntu akuzibiye. There's no ticket needed, drive in. Okay, urumva nta ticket ikenewe, you just drive in. No kuvuga imashini zirasoma imodoka yawe, hanyuma usohotse baca bakwishyuza, bashasoma imodoka ko winjiye bakakwishyuza. Voilà. Bon, reka mparika ndaja kuraba, mbonye ari kure ndabivamwo kuko n'umurimo mwituma nkuko nkunze kubivuga. Ndiko ndagerageza juste kuraba uko Aéroport umuntu yohashika adafise itike y'indege. Urumva ntabwo mfise itike y'indege, nta mugambi wo kuja hanze mfise. Nibaza ko na sécurité hari no kuvuga ibintu ndagomeza mu modoka, sécurité ibi hari mu bisanzwe kuri Aéroport. Nubwo navuze ko nta sécurité ubona y'amaso, haba hariho zindi sécurité électronique. Ndibaza imodoka ziza nizisohoka barazikontrola, baba bariko baraziraba kuri za kamera. So no kuvuga ndaja kugumiza imodoka ngaha, reka mfate ibikoresho vyanje uretse tuje kuraba kuri Aéroport. Ni kure kuri fesi wanje, nkeneye kumenya hari entrance to the airport. Nibaza ko araha. Ikiza kuri Aéroport kenshi na kenshi haba hari amasinye ntushobora kuzimira. Nkeneye kumenya international terminal. Ni muri lift, ngiye maybe ngaha. Oh, okay. We're going to ground floor. Wow. Ikino ki ascenseur ni kinini cyane kubera gitwagira bashamo imizigo, ashaka imizigo umuntu ashaka gutambuka nabwo hangana. Oh wow. Okay, aha ni hanze. International departures, donc abantu baje hanze baca. Urabona ko Aéroport nta sécurité, nta muntu hari. Abasécurité bahari mugabo aya kwanga saba sécurité n'abantu bariko barafasha imizigo bambaye amajire jaune. Aha ndinjiye kuri Aéroport. Si door 4 ngizo indege, murabona Aéroport iva hariya kugeza ino. Aha ni hamwe bashira imizigo. Indege zija he, urashobora kuziraba hariya. Hari zija Singapore yo hejuru, Tokyo, Hong Kong, Nadi sinzi hatumbere Guangzhou muri China, Hangzhou not Guangzhou, Bali, Perth muri Australia, Kuala Lumpur muri Malaysia, Doha, Qatar, Sydney, Hong Kong, Melbourne, San Francisco, Tonga, etc. Raro Tonga, indege nyinshi n'igihe zigira, abantu bari ku mirongo bari gushira ko intuze zabo. Hanyuma ngaha uje ushobora wenye kugira icyo bitango ni check-in yiwawe wenyene. Bo iyi ni Qatar, mugabo neza ko zose zifise aho ushobora kuza wonyene ukinjira muri passport, ugascanninga, ugaca usohora itike, ugaca wigira utiri uraja ku murongo gutonda, na cyane cyane iyo udafise imizigo minini. Ina yo bita self check-in. Ama toilette hano
bo urabona ko ndiko ndigendera nyine nta tike mfise jewe hano umva si ushaka ko narinde ko no kuza hano ahubwo nakaranga muntu nayisize mu muduga ingodo nsa nasize mu muduga n'uwomba ati mfise cyangwa ntaco mfise bo urabona aha ni international Air New Zealand niyo novuga iri smart kubera bobo ushobora no gupima imizigo yawe yose bo ngaha Air New Zealand ibifise n'ahantu haba hari n'umudamu cyangwa undi muntu agufasha iyo ufise ikibazo ariko naho nyine ni self check-in aho nyine uza ukipimira boreka nje ahantu hatari abantu bwase ndabagore ahantu kuraba imizigo ufise ko ikwije ivyangombwa ashaka gupima ibiro vyayo ngaha hanyuma ugacuza ngaha ugashiramo passport ugacutangura kwinjiza ivyangombwa bagaca basohora itike yawe voilà aha ndi kuri aéroport ladies and gentlemen nta muntu n'umwe ari kumpagarika ari kumbuza hello mate good morning you work for Air New Zealand yes, sir. All right I'm filming no problem filming around I don't believe so. No problem. Oh, thank you. Urumva ndi kuhura n'umuntu fe kumubaza ndaze ko atari wabijejwe n'umuntu juste araho ukene ku changing amafaranga bona umukozi wa Air New Zealand ntabwo abashinzwe ya security ariko nako ndiko ndizunguye kuri aeroport izi ngazi uba uri gutera uja aho burira indege ndegana yaruka kuko nta kintu kirendereza kihari kuri aeroport ariko nako ndi gufirima nta muntu n'umwe ari kumboza ngo mbega ngo hagarika gufirima ngo polisi ngo wewe ibiki n'ibiki free country man free country tumi y'abantu bari kuvuga ati agateka kazina muntu ubwigenge ibiki no gutahura aho baba bivanye ibindi bihugu byarateye imbere nta muntu baza barahohotera ku kantu gatoyi Kenya bigeze kumfata filime ibarabara publique za matatu ziko zirahamagara uwibesha ugafima kuri aeroport nibaza ko nuko kunyonga bo kunyonga voilà ahandi kuri aeroport naduze hejuru ahantu hari departure ngujya bon aha rero bacavuga ngo passengers only donc aha udafise ticket nturengana umva baratanguye haje kuri airport security ufise umugenzi umusezera hanyene mugahoberana hanyuma agaca agenda voilà donc aha niho hacatangura gukomera ntushobora kuharenga udafise ticket naho nyene nta polisi hari abantu checking ama ticket ugiye hariya indani numva aho ntiwoja kubera nta ticket ufise kuko utari uniform ni ya Air New Zealand hanyuma imbere yo kugenda ufise nk'umuntu murasezerana ngaha hari za McDonald's hari utundi tuntu amasushi utuntu two kurya no kunywa turi all over the place tuba twuzuye aha niho abantu benshi basezeranira imbere yo kufata indege hariya bataku udafise tikumva kutarengana ariko hasigaye hose ushobora kuza uvuye muhira utigendeye kunywa kafe kuri aeroport usibye kutavyo wokora kubera ko aeroport haba hazivye gusumbya ahandi ariko usibye hage nakweretse ahandi hose ushobora kwizungurukira nta muntu agutegera raba nkaha nibaza ko iyo nja kuri domestic departure ho kuri domestic kubera ata control ihari no kuvuga abantu bava mu muji baja mu wundi nibaza ko ushobora no gushika ku ndege atati kufise hanyuma ukagaruka ari kwitike ari uko udashoboye ku indege zigiye kujya ku muntu nko kuri bus bo aha sinzi ivyo bariko barakora aha n'abashika bavuye hanze international arrival naha ushobora kuza kandi uje gutegera umuntu abari intebe mwicaye ngaha mukarindira ivyo bakora hariya bahejeje ugacubakira hariya nko bari baraje bari bavuye muri nabashitse bari nabashitse ababicaye ngaha n'abategereye abagiye kuza hanyuma abamataxi hariya iyo wabukinze taxi ziba zikurindiye ngaho ni pre-booked baba bakurindiriye ibisigaye n'ibijya nyine mu nakura aeroport utuntu bagurisha amadata y'amatelefone ariko warabukinze shuttle cyangwa taxi abo bagabo b'amakostime baba bakurindiriye ngaha wowe uraza ukaraba izina ryawe ugaca ugenda sino utabukingishije ufite nk'umuntu aza kugutegera abaraha hanyuma akakwakira mugaca mugenda iyo muja voilà
ni ibi. Bon, obviously urumva mushitse ucumenye yuja iwanyu. Bon, nagomba rero nsubire iyo navuye kubera nta kindi canzanye atari ukuraba ko ushobora gushika kuri aeroport ukazunguruka na kamera atanakaranga muntu ufise ko je nasize mu muduga ikaranga muntu ino bakoresha driver's license permis de conduire ya ntuze permis yo gutwara imodoka nasize mu muduga mu ngodomone intango rimwe nafise mu mufuko nayibagiye kenshi na kenshi ndagenda nakwagiye ugomba kantu urya canke unywa mugabo encore nta muntu ariko akubaza akaranga muntu nta muntu ariko akubaza ariko arakubaza ivyangombwa uri umuntu uriko witembera ngaho. Voilà donc nico ndashaka kuvuga yuko en fait mu bindi bihugu bizima usanga abantu bafise umwidegemvyo utagira ukungana nta bintu vyo kwama bariko barabamenase bariko baratukwa bariko barasuba pushed around ugashaka gutembera mu bintu vyinshi publique vy'ama aéroport. Ego nivyo ahantu hari sécurité mugabo ahantu henshi urumwe gihugu urazungurukaho urabona ahantu nzungurutse hose ata muntu numwe ampagarika kandi ata n'ikintu bambajije kandi ntafise n'itike yo kuza kuri aéroport. Sorry, are you videoing? Yes. Really? Up to where? Where can I go? Where can I film? Where can I stop? Just not on the Auckland premises. Just can I have permission? On the airport? Really? I did not know. Okay, sorry. No, have a good day. Okay, ciao. Okay, sawa. Ndeka kubesha rero ambwiye ko ngo ntarinde kuriwe gufilminga navyo narinzi mugabo kandi nanse kudagitika kubera je atari ko kazi nkora ushoye gusanga kumbure abeshe kuko kuri aeroport abantu benshi bama bafilma bo gusa nta ikindi ntabwo ambwiye ngo zimya ntabwo ambwiye ngo ntabwo ambwiye ngo zana iyo telefone tuyikwake ngo futa amantu uzeye wakoresheje navuze nabo nyene twavuganye nkiri ko ndafilima nurabona ko nahagaze nagumye nifilmingira gusa neza ko nabo nyene ngiyango amatete yazi neza ko kitabujijwe hashobora kuba kumbura ahantu utorenza ndazi ko babuza telefone nko kuri security hari bakora security ariko ahandi naza kure kwe gufilima but ndeni case vyabaye vyiza ko tuvuganye nawe ukabona yuko ari umusekirite asanzwe yicariye aho ambwira n'akaju keza ata bintu vyo kuvuga ngo aramhohoteye aramutoye ahubwo bibaye vyiza ko ico kiyo incident ibaye kuko vyerekana en fait ukuntu interactions ziba ukuntu abantu bakomunikana ukuntu abantu babwirana niyo afise ikintu agomba kukubwira canke kukubuza. Encore une fois sinzi ibibujijwe n'ibitabujijwe noja kubiraba mu mategeko mugabo siko kazi nkora nta kinini bintwaye jewe ndashobora kuzimya nkibandaniza nta kibazo. Voilà ngize imana en fait ko ntazimije ntarashika hajya kuko nagira ngo mpagarike none nagitombo yuko ujya muntu tubonanye ukaraba ukuntu ambuza gahoro tutiriwe turahotorana mbona je niko kuko nangeze nkumaze ibibazo mugabo namworoheye ntabwo nabaye antagonistic donc nisa kutaba antagonistic bo napatse kuri level 1 ngarutse muri lift aho navuye bo ndaja gufilma kugeza ku aho banyaka amafaranga ndaba amafaranga banyatse nagiye nyaruka kubera ata kamera ko kurandira ku video atacu umuntu ariko arakora. All right bo ngira ngo murabonye aeroport byo nashaka kubereka donc yuko umutekano uhari ushaka gukora ibintu bitari bike nibibujijwe bakubuza gahoro ariko kandi kenshi na kenshi usanga abantu bari kubavuga badafise amakuru ahagije agakubuza ikintu kandi atabire kuri uyu mugabo bo kenshi na kenshi ko yatashize mu nguvu nta nguvu ushiramo kiretse arico cakugenza je sico cangenza jewe gusa narinje kwitemberera ndabe uko bimeze. Amadolari 12. Look at that. $12. Oh, those ticket. Okay. Barandekuye drive safe. Thank you. Drive safe. Okay. Amadolari 12. Bampaye ni receipt. Baraguha receipt ya mafaranga yabutanze. Amafaranga 12 nkoresheje kadi.
Bo icyo ukora n'amadolari menshi mu banyamerika ni 12 mu banyamerika ngira ngo ni nka 8 ariko nayo ni menshi ku minota ingahe navuze ko hari saa 4:30 ubu ni saa 4:50 ningahe ni kuvuga urengeje ya minota 10 ucutanga amadolari 12 ugatera uduza hejuru urumva ko bitazimbutse naho biri uko mugabo nta kibazo nabikoze nka education video juste kugira ngo turabe uko ibintu bigenda hano. Ico rero nashaka kubereka kuri Aéroport ko n'ahantu henshi ushobora kugenda ngafata ama video ngafata amafoto ata muntu ari kunyirukana canke kumotera kandi nubwo ntari mfise ivyangombwa byo kuhashika wabonye ko atagisirikare kihari canke polisi. Sawa rero mugira umunsi mwiza reka nitahire muhira murakoze mwese bye bye.